Ibikorwa byo kuri uyu w'Imana ahanini vyari bigizwe n'ibice bibiri: inama ya bose y'abanywanyi ba koperative Urunani cyo kimwe n'inama ya bose y'abafise imitahe mwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana rikukira koperative Urunani. Mu nama ya bose yahuje abafise imitahe muri Microfinance Urunani ahanini barimbuye ivyaranguwe mu mwaka uheze wa 2023. Urongoye urwego nshingwa ntwaro rwa Microfinance Urunani Justin Zirubusa ati vyaranguwe birashimishije kuko habonetse inyungu y'imiliyoni zirenga 20 naho bamwe mu ndongozi bakoresheje nabi ubutunzi bwa Microfinance. Kuvyegeranyo bivyakozwe iba urwego nshinga ntwaro canke urwego rw'ubugenduzi Conseil de Surveillance, inama ya bose yemeje ibikorwa vyakozwe, eka mbere inama ya bose yagiriye ko iremeza icegeranyo catanzwe n'inzu y'ubugenduzi igendura amakonti ariyo Commissariat au compte, niyo nayo ikaba yashoboye kwerekana ko Microfinance Urunani kuri uno mwaka naho yari yaciye mu gihuhusi c'ubunyonyezi bw'abari bayirongoye yashoboye kunguka amafaranga atari make arenga imiliyoni 20. Mu migambi ya kazoza uwarongoye urwego nshinga ntwaro rwa Microfinance Urunani amenyesha ko bipfuza kugurura amashami hagati mu gihugu kugira borohereza abanywanyi ukuduza imitahe no kurekuza abagwayi babuze uburyo bwo kuriha ibitaro. Azofasha mu bikorwa by'iterambere rusangi aho hazobaho formation y'abamambre de la Microfinance Urunani ku bikorwa byo kwiteza imbere, eka mbere hakazobaho no gushobora kurekuza abantu bari bagwaye batashoboye kuriha amafagitire mu bitaro by'igipolisi. Mu migambi ya kazoza rero Microfinance ifise nuko yobandanya yegera abanywanyi aho twifuza yuko twokugururagishe mu ntara ya Gitega sanzwe ari umugwa mukuru wa politike, tukuguranagishe mu buraruko bw'igisagara muri Kamenge. Muri koperative yashinze iyo Microfinance kabaye akaryo ko gutora indongozi nshasha. Hitimana Jean-Marie Vianney niwe yatowe kugira arongore urwego nshinga ntwaro, aratubwira imwe mu migambi mikuru agiye gushira imbere. Jewe niyumva ndyohewe cyane kubona abantu dusangiye Urunani bashoboye gushira ikizere kuri jewe, bakanyizera kugira ngo shobore kubaja imbere mu gushikana Urunani rwacu kwihangiro twihaye. Mu byo tuzokwihutira gukora kwegeranya ubwo buryo bwose bw'abanywanyi hanyuma tukabushira mu bikorwa bizana inyungu kugira ngo abatanze ubwo buryo baronka kunguko. Ikindi naco twiyemeje guteza imbere imigenderanire hagati y'abanywanyi ba koperative kugira bose begerane bumve yuko begeranye, eka mbere n'inzego baziyumvemo gusumvya. Ikigira gatatu, koperative yacu kuva itanguye gukora ntiyari bwaronka icicaro bwite koreramo, ivyo navyo bigatuma abanywanyi bajuragirika. Rero twiyemeje yuko vuba bwango tugiye kurondera icicaro koperative izohora ikoreramo kugira ngo abanywanyi bifuza iki canke kiriya bamenye aho basanga indongozi. Kugira iyo migambi iranguke cyo kimwe n'imigambi yashizwe imbere muri Microfinance Urunani, asaba abanywanyi kongereza imitahe no kumenyekanisha ibikorwa vya Microfinance kugira ihurumbigwe na rijya imiryango yuguruye kubifuza gushiramwe imitahe.